mpagaze hano nshima Imana ko yari yarampaye umugabo mwiza, atari ku gihagararo gusa ariko afise n'umutima mwiza. Jewe uko namubona nuko twari tubanye, yagiye gushengera tumaranye imyaka 26 twubatse, kandi ngashima Imana yuko muri iyo myaka 26 Imana yari yaraduhezagije ibibondo. Hanyuma ndashima n'Imana yuko tweho twari twararonse n'umwanya muremure wo kureshanya imyaka 6, bizigura ngo ndayongera kuri iyo 26 uko naho nyene burya ijya misi muramenyana, ndayongera ko nkaca mfata ko ari 32 kugira ngo bikunde mbone ko twari tumaranye imyaka myinshi, kandi nivyo iyo myaka 6 twabonana kenshi, twaganira byinshi. Hanyuma rero muri iyo myaka twamaze twarabaye mu bihe bibi, turaba no mu bihe byiza, kandi nta gitangaje kirimwo. Imana byose yarabibangikanije, ikibi n'iciza Imana yarabibangikanije, kurira gutwenga Imana yarabibangikanije, urupfu ubugingo Imana yarabibangikanije. Ibi nibaza ko atari jewe ndabyisangije canke twari tuvyisangije nk'umuryango, namwebwe nibihe Imana yashize imbere y'umwana w'umuntu. Ariko kimwe gusa gikomeye Imana ibigomba muri ivyo bihe byose byaba bibi byaba byiza nuko twifata neza, tukavyifatamwo neza, mu yandi majambo tugashima muri byose, kuko tumenya ngo iyo Mana yabibangikanije niyo yaretse ngo bibe. Rero no muri kino gihe yashengeye naributse yuko Imana yabibangikanije byose, hari umusi wo kuvuka k'umuntu hakaba n'umusi wo gupfa. Rero nico gituma Imana yashoboje ndavyibuka, ndashima Imana, ngira n'inkomezi zivuye ku Mana nkuko mwabibonye. Ndashimira Imana rero yuko yambereye umugabo mwiza iyo myaka twamaranye, yambereye umugabo mwiza. Novuga ngo ntiyigeze n'ukuri ankubita, si ndiko ndabivuga ngo ntimwabibona, ntimwaraho mushobora kubibona. N'ukuri uko mvugisha ukuri, n'umugabo atigeze ankubita, kandi no mukundisha yari yarabinsezeraniye, arambwira ko atazonkubita, kuko yabivuze kubera iki? Yabivuze kubera nari mfise ibiro bikeya cyane ico gihe, akavuga ngo no gukubita nohava nca ndaguheza. Arambwira ati sinzogukubita, kandi no muri kamere kanje nubwo nize byo kwinonora imitsi sininonora imitsi nkubita abantu. Rero ntiyigeze ankubita, twabanye amahoro iyo myaka yose twamaranye, twabanye amahoro. Yasozereye urugendo tukira amahoro, ahubwo twiteguriye kubana neza amahoro birushirije. Ndashima Imana ko yari yarampaye umugabo w'umuhanuzi, imyaka twamaranye yambereye umuhanuzi mwiza, kandi namwebwe bari hagati yacu hariho abantu bagiriwe amahirwe yo kuba hafi yiwe, bari bazi ko ari umuntu hanura neza. Jewe rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura. Mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise, kuko yarampanura akangira inama mu bikorwa bitandukanye. Murazi ko hari ko nibikorwa twari tujejwe, jewe ivyo yarajejwe nanje nari mfise ibindi njejwe bijanye n'igikorwa c'Imana. Yarangira inama mu bitari bimwe. Si ivyo gusa, yari umuntu atera intege ku buryo naho waba wumva umenga igikorwa cyo guca intege canke ibihugezemwo byo guca intege, yari umuntu azi gutera intege. Ikindi ndamwibukira ko cyane, yari umuntu arinda, naho yaba mu bihe biteye ubwoba ntiwahutura ntiwabibona. Yari umuntu azi kwigumya, akabigumiriza muri we. Ntiyari umuntu ashuhagira, yaratuza naho haba mu bihe bigoye, mu bihe by'ibibazo yaratuza. Nico gituma mu kubaho mu muryango n'abana bo bishingira intahe, nitwigeze tumubona n'umunsi n'umwe ahagaritse umutima. Ku bihe twagiye turacamwo by'igihugu, nta na rimwe twamubona ahagaritse umutima ashushe nkaho umengo hariho ikitagenda neza. Nitwigeze tubibona n'umunsi n'umwe, kandi urumva tubibonye ntibyari kureka kudutuma tugira ubwoba. Nico gituma tubishimira Imana yuko iyo nyifato yagira yatubereye ikimazi cyane mu muryango. Ndashimira Imana gose kandi yuko
Imana yari yampaye umugabo duhuriza ku bintu byinshi. Ibintu byinshi twarabihuriza ko, ibintu byo gufasha twarabihuriza ko, ku buryo ibijyanye no gufasha imfubyi abapfakazi twabihuriza ko, ibijyanye n'abana turera twabihuriza ko, nta na rimwe twigeze tugira icyo dupfuye kubera umwana twazanye ngo turere mu muryango. Ibyo byose twarabihuriza ko. Ikindi shima Imana cyane nuko twafashanya mu ndero y'abana, ntiyantererana cyangwa jewe ngo ndamutererane mu ndero y'abana. Twarafashanya mu bihe, twarafata ibihe byo kuganiriza abana. Ibyo bihe twabikora turi kumwe, agafata ijambo nanje nkafata ijambo, umwe wese agahanura uko mwemu amuhaye amurongoye guhanura n'amajambo amuhaye, twese tukabikorera hamwe. N'abana barabizi ko twabikorera hamwe. Ikindi naco nshima Imana yambereye umugabo tuganira, twaraganira, twaragira ibihe byo kuganira, twaragira ibihe byacu byo kuganira nk'uwo twubakanye iby'umuryango, ku buryo igihe cyose umwaka utanguye mu kwezi kwa mbere twaragira akaryo ko kwirimbura twicaye hamwe turi babiri, tukirimbura tukaraba umwaka uko wagenze hagati yacu, tukavugana uko byagenze, hanyuma nk'akantu utakoze neza tugasabana imbabazi, ibyagenze neza nabyo tukabishimira Imana hamwe, hanyuma tugaca tujya inama uko tugiye kubaho mu mwaka ukurikira. Nibyo byatuma tugenda tuzi iyo turiko turaja, tukandi ibikorwa twakora mu mwaka twarabivugana, imigambi. Murabizi yuko atana hamwe yaje adafise ikintu cyo kwandika ko, yama yandika ikintu cyose. Naho twaba dufise ibyo biganiro turi babiri, yaba yanditse wewe yiteguye, kubera twarabivugana nk'indwi imbere cyangwa indwi zibiri imbere yuko dufise umusi kanaka wo kuganira. Hanyuma nyene umwe wese akisengera tukabisengera, ariko kandi we yaba yateguye akavuga ngo uyu mwaka imigambi mbona tworangura nk'umuryango niyi. Ico naco ndagishima Imana cyane, kuko byantuma ataco nkorokeramwo nk'umunyamahanga, byantuma ibintu byose tugenda tubikora abizi nanje ndabizi. Ibyo rero bigatuma nabyo tubana amahoro. Ikindi naco ntoreka gushimira Imana nuko mu muryango murabizi dutunga utuntu twinshi, ariko ndashima Imana yuko uko kujya inama nyene uko kuntu twavugana muri ibyo biganiro. Rero mbere twaravugana gushika no ku tuntu dutoya, gushika aho tuvugana aho umuntu aho dutegerezwa kubika nk'impapuro zikomeye, ibintu impapuro zikomeye z'umuryango. Ibyo twarabivugana cyane. Rero ndagomba gushima Imana ko atansigiye, ko atansize hari ibintu noba ntazi aho biri. Ibi no kukiriyo nagumye ndabivuga cyane ko biri mu bintu nshima Imana yuko n'impapuro zaba zikenewe umwanya bazinsabiye ko nabanza aho bibitse, kubera twarabivugana, ntaco yanyegeza na kimwe, twabishira hamwe kandi twabivuganye. Nawe akambwira ati urupapuro ruvuga ibi n'ibi rubitsa aha, nanje nkamwereka ntibibitsa aha nyene, tukabishira uruhande rumwe kubera twabije inama. Ico cyarankoze ku mutima kandi cyaratumye numva mbaye amahoro. Mu yandi majambo nta mananiza yansigiye ku buryo numva asigaye mpagaritse umutima ku by'amananiza byoba byari twaravuganye bigasigara mu kirere bitatunganijwe. Nta mananiza yansigiye. Ndi hano rero nshimira Imana kuri uyu munsi wo kumwibuka yuko yambereye umugabo mwiza cyane. Ikindi ndamwibukira ko cyane ibijyanye nuko yakunda ibikorwa, byaca bidutuma twese twumva dukunze ibikorwa. Jewe nkiri umukobwa kiri muto narakunda ibikorwa, ariko ndamushikiriye tugiye kubana byarushirije, narumvise numva no kunda ibikorwa cyane. Yari umuntu akunda ibikorwa kandi akabizindukira igikorwa, yavuga ati ni cyakare akazinduka kubijanye n'ivy'ibikorwa. Nivyo ndabimushimira cyane. Mu myaka twabanye by'ukuri yarankundishije gukora, yarankundishije kuzinduka, n'abana barabizi baramubona azinduka iyo afise igikorwa. Rero ivyo no muvuga ko ni byinshi cyane, ariko mu nkundire ngerure mvuge ibi gusa, kumbure inyene tuzoza turabiganira n'ikindi gihe. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane.